Akamo ka Ukraine gahamagarira kwiga ku bikorwa by'Uburusiya kashigikiwe nabo hejuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya biriho biganisha ku guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU Michelle Bachelet yavuze ko ibiro bye bishobora kwemeza ko kuva ivogera ryatangira hamaze gupfa abaturage 102 ariko ko biteze ko umubare nyawo ushobora kuburenga. Yatangaje ko benshi mu baturage b'abasivile bishwe n'ibisasu bigera kure cyane ko abarusiya bariho barasa batarobanuye mu bice bituwe n'abaturage bityo ko bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara. Ibiganiro byihutirwa bizaba kuwa 4 kuba ibihugu 29 bigize umuryango byamaze kwemera ko bizaba 5 akaba ari byo bidashigikiye ibiganiro. Biratuma Uburusiya busa naho busigaye bwonyine ndetse bushobora kuzakorwaho iperereza ry'akanama k'uburenganzira ka muntu ka ONU ku bikorwa byabwo. Umukuru w'urwego mpuzamakungu rugenzura inguvu za nucleaire yavuze yuko gufatwa kw'ikigo gihingura umuyaga nkuba gikoresheje izo nguvu cambere kinini muri Ukraine ngo kutateje ukure kugwa kw'imishwarara y'ubumara. Ico kigo cafashwe n'abasirikare b'Urusiya. Bwana Rafael Grossi yavuze ko umuriro wadutse igihe hategwa ibisasu wazimijwe ngo kandi nta kononekara kwagaragaye ku bikono bitandatu vy'ico kigo. Abajejwe intwaro muri Ukraine bagirije Uburusiya kuba bwagerageje guca umuyaga nkuba. Mu gusubiza kuri uwo mwitwarariko w'amakungu ku gitero kabaye kuri ico kigo, akanama kajejwe umutekano ka ONU kaciye gahamagaza inama yihutirwa yagomba gutangura mu minota mikeyi iheze. Imigwano ikomeye irabandanya mu bumanuko no mu buraruko bwa Ukraine mu gihe abasirikare b'Uburusiya bariko baragerageza gufata utundi turere. Abajejwe intwaro muri Ukraine bavuga yuko igitero c'abasirikare b'Uburusiya ku kivuko nako ca Mykolaiv kiri mu bumanuko ngo casubijwe nyuma. Uwo muji uri hagati ya Kherson isanzwe igenzurwa n'Uburusiya hamwe n'umuji wa Odessa ugira gatatu mu bunini muri Ukraine. Uwundi muji w'ikivuko wa Mariupol uri mu bumanuko usanzwe ukikujwe uracugarijwe kandi uriko uratiraswa ko ibisasu vyinshi. Ahandi mu buraruko abajejwe intwaro mu ntara ya Sumi bavuga yuko hari hakwiye gushigwa ko umuhora wofasha abanyagihugu gushobora guhunga uturere turimwe imigwano. Utwo turere turimwo imiji y'akarere ka Sami hamwe n'ubumanuko bushira ubuseruko bw'umuji wa Kharkiv nawo nyene wugarijwe. Tukivuga kuri Ukraine, abantu barenga ibihumbi 670 baramaze guhunga igihugu ca Ukraine baja muri Polonye kuva intambara itanguye nkuko bitangazwa n'abajejwe umutekano w'urubibe muri Polonye. Benshi mu bahunga n'abagore n'abana bakaba rero basanzwe bafise imiryango canke inshuti muri Polonye, akaba ariyo hanini ibakira. Abadafise aho bashikira bashigwa mu bibanza hirya no hino mu gihugu. Ni inkuru ya Adam Easton ari Warsaw mushikirizwa na Victoria Uwonkunda. Abanya-Ukraine bahungira muri Polonye baragera ku bihumbi 100 buri munsi. Umuvugizi w'abashinzwe umutekano ku mupaka wa Polonye yavuze ko umubare ushobora kuzamuka ukarenga 700 mu masaha ari imbere. Inzego z'ubuyobozi muri Polonye n'abaturage ba Polonye bashishikariye gufasha impunzi. Iperereza ryagaragaje ko 3/4 by'abaturage ba Polonye barimo gutanga imfashanyo z'imyenda, ibiribwa cyangwa amafaranga cyangwa kwakira abanya-Ukraine mu ngo zabo. Aya na makuru ya BBC. Uburusiya bubandanije gufatirwa ibihano hamwe no gukumigwa kubera intambara muri Ukraine. Leta y'Uburusiya nako y'Ubusuwisi yongereje ikiringo c'ibihano bibuza guhanahana amafaranga na banki nkuru y'Uburusiya, bunafata ingingo nk'izafashwe n'ishiramwe rya Buraya zo gukura amabanki amwamwe yo mu Burusiya muri bwa buryo bwo kuriha amafaranga n'ibikogwa mu rwego mpuzamakungu buzwi nka SWIFT. Ubusuwisi kandi bwabujije ishogwa y'ibidandazwa bimwe harimwo ibikoreshwa mu rwego rwa gisirikare hamwe na bimwe mu bikoreshwa mu bitoro, mu gisata c'indege hamwe no mu rwego rwa kure mu kirere.
Urwego rwa ONU rujejwe ivy'agateka kazina muntu gwemeje ku bwinshi ingingo yo gushirako umugwi uzokora itohoza kwihonyanga y'agateka kazina muntu harimwo ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu bibera muri Ukraine. Uburusiya bwabuze ubushigikira kiretse gusa igihugu kimwe arico Eritrea catoye ciyamiriza iyo ngingo. Ni nkuru ya Imogen Fuchs ari Geneve mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Akamo ka Ukraine gahamagarira kwiga ku bikorwa by'Uburusiya kashigikiwe nabo hejuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya biriho biganisha ku guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU Michelle Bachelet yavuze ko ibiro bye bishobora kwemeza ko kuva ivogera ryatangira hamaze gupfa abaturage 102 ariko ko biteze ko umubare nyawo ushobora kuburenga. Yatangaje ko benshi mu baturage b'abasivile bishwe n'ibisasu bigera kure cyane ko abarusiya bariho barasa batarobanuye mu bice bituwe n'abaturage bityo ko bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara. Ibiganiro byihutirwa bizaba kuwa 4 kuba ibihugu 29 bigize umuryango byamaze kwemera ko bizaba 5 akaba ari byo bidashigikiye ibiganiro. Biratuma Uburusiya busa naho busigaye bwonyine ndetse bushobora kuzakorwaho iperereza ry'akanama k'uburenganzira ka muntu ka ONU ku bikorwa byabwo. Ibirori byo gutanguza inkino Olympique z'abagendana ubumuga zo mu gihe c'imbeho byabereye mu mujyi wa Beijing mu Bushinwa nyuma y'iminsi hari ukutabona ibintu kumwe kubera intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Mu banonotsi hamwe n'ababaherekeza batambagiye muri ivyo birori akaba rero vyabereye mu kibuga kizwi nka Bird's Nest, bakaba barimwo abaserukiye Ukraine bashika ku 54. Umukuru w'umugwi Paralympique muri Ukraine yavuze yuko ukuba kwa Beijing ari nk'igitangaro, avuga yuko benshi barinze guca mu mabombe n'ibisasu kugira bahashike. Ejo kuwa 4 urwego mpuzamakungu rwa Olympique rwarabujije guhiganwa abanonotsi bo mu Bushinwa na Belarus kubera igitero cy'Uburusiya gwisubirako ku ngingo gwari gwafashe yo kubareka bagahiganwa ariko batitwaje amabendera y'ibihugu vyabo. Jacques Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri iyo ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi watugezagaho uri wawe mu rugo. Ano makuru ku buryo burambuye turayahera ku ntambara iri mu gihugu cya Ukraine. Perezida wa Amerika Joe Biden yaganiriye na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku bijyanye n'inkongi y'umuriro yabaye ku ruganda rwa Zaporizhzhia rutanga umuriro w'amashanyarazi rukoresheje ingufu za nucleaire. Itangazo ryakizwa hagaragara abakuru b'ibihugu bombi basabye Uburusiya guhagarika ibikorwa bya gisirikare muri ako karere kandi bukareka abatabazi bazimya umuriro bakahagera. Inkuru ya David Willis mugezweho na Yvette Kabatesi. Video isemuye yuzuye amarangamutima ya Volodymyr Zelensky yatanzwe n'ibiro biserukira Ukraine muri Amerika igaragaza bwana Zelensky asa n'uhamagarira umuryango mpuzamahanga kwirinda gusubiramo amahano nk'aya Chernobyl, impanuka ikomeye y'uruganda rw'ingufu z'ubumara bwa nucleaire yabayeho mu mateka. Muri iryo jambo ryafatiwe kuri telefone ngendanwa ari mu rugo iwe, bwana Zelensky yaburiye ku ngaruka zikomeye ku Burayi bwose mu gihe umuriro watuma haba guturika kuri urwo ruganda. Yavuze ko ryaba ari iherezo rya buri wese. Uretse kuvugana na Zelensky, Perezida Biden yahawe amakuru mashya n'abayobozi bo hejuru b'urwego rushinzwe ingufu ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu bushinzwe umutekano w'ibya nucleaire. Abayobozi bo mu biro bya Perezida wa Amerika bavuga ko bariho babikurikiranira hafi, ariko bongeraho ko amakuru aherutse agaragaza ko nta kimenyetso cyerekana ko ibipimo by'ubushuhe byaba byiyongereye kuri urwo ruganda. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri wa Amerika ushinzwe ingufu Jennifer Granholm yatangaje ko ububiko bw'ubumara bwa nucleaire kuri urwo ruganda bukingiwe n'uburyo bukomeye cyane kandi ko bariho bahazimya mu buryo butanga umutekano. Inkuru ya David Willis. Bavuga ngo umenya ko watangije intambara ariko ntumenya uko irangira. Ibyo nibyo benshi bibaza kuri iyi ntambara yo muri Ukraine ubu igeze ku munsi wayo wa 9. Umunyamakuru wa BBC ukurikirana ibya diplomasi James Landale yakoze ubusesenguzi kuri iyo ntambara maze yandika inkuru ndende agaragaza uburyo butanu iyo ntambara ishobora kuzarangiramo. Navuganye na Prime Ndikumagenge mugenzi wanjye mu biro bya BBC Nairobi amaze gusoma iyo nkuru asobanurira izo nzira eshanu izarizo. Inzira ya mbere avuga yuko ingwano
yoba y'igihe gito. Iyi nzira James Landay iravuga yuko isaba Uburusiya gusohora uburyo bwa gisirikare bwinshi cyane kurusha ubwo iri kurakoresha gushika ubu, indege zigatera cyane, abantu benshi bagapfa, Ukraine igasenywa mu bice byose, ibisagara nka Kiev bigafatwa vuba, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitwa canke agahunga, Putin agashinga ubutegetsi bumuyoboka muri Ukraine, aho rero agaca avanayo zimwe mu ngabo ariko akahasiga izindi zo gukomeza kubandanya zigenzura ico gihugu, Ukraine ikaja mu kwaha k'Uburusiya nka kujya kwa Belarus. Landay rero abona ko iyi nzira atakibuza yuko ishoboka, ariko ngo hari ibyo banza guhinduka, kuvuga ko ingabo z'Uburusiya zitegerezwa gukora neza gusumba, zikarungikwa ku bwinshi, agatima k'abanya-Ukraine ko kugwana kakayoyoka, Putin agashinga muri Ukraine ubutegetsi bumuyoboka. Ikibazo ngo nuko ubwo butegetsi butokwigera bwemerwa umwanya wari wose ashobora kwaduka intambara yo kubugwanya. Ingwano itabaye y'igihe gitoya izoba igihe kirekire. Rero ni mu gihe ingwano itagenze uko Uburusiya bwavyibaza, kumbura ibikoresho ntibiboneke ku buryo buhagije, kumbura abanya-Ukraine bakihagarara ko gusumba uko Abarusiya bari bavyiteze, canke ingabo za Ukraine zigatangura gukora nk'inyeshamba zishigikiwe n'abanyagihugu, abanyaburaya bakabaranya kuzirungikira ibigwanisho, kumbura izi myaka n'iyindi ubutegetsi bugahinduka i Moscow, ingabo z'Uburusiya zigataha zimaramara kandi zuzuye amaraso nk'uko byazigendeye mu myaka ya 90 muri Afghanistan. Izo ni inzira zibiri muzishoboka, izindi iya gatatu James Landay avuga nuko intambara irenga imbibe za Ukraine igakwira buraya yose. Aho ni mu gihe Putin yobona yuko atayindi nzira asigaranye yo gukiza ubutegetsi bwiwe atari gutera bimwe mu bihugu byahoze bigize leta z'Ubusoviet n'ivyo mu kigobe ca Baltic. Kubera rero muri ivyo bihugu harimwo biri mu muryango wo kwivudira umwansi hamwe OTA, aho rero buraya yose na Amerika byoca bihaguruka bikaja mu ngwano. Uko Putin ashobora gutera ivyo bihugu rero niko bishoboka nuko yokoresha ibigwanisho vya nucleaire. Ubona yuko yanategetse muri no misi yuko bimera amagabo, nubwo barabi ibintu n'ibindi bibaza yuko ari kugira gabishe gusa. James Landay yavuga yuko iyo yoba ari yo nzira yotera kagaga komeye cyane gusumba izindi zose. Naho diplomasiyo ntacyo igishoboye. Ni inzira ya kane kuko ngo amakungu ntahebura, nubwo rero ngo amasasa aguma avuga, ibiganiro birabandanya. Intumwa za Ukraine n'iz'Uburusiya zimaze kwicarana mu biganiro kabiri,